inshuti bene data mukurikira ibiganiro bicano kuri chaîne ya PTJ Ministries. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaha ikaze mu kiganiro sengana nanje cy'uyu munsi. Ikiganiro sengana nanje akaba ari ikiganiro tukijambo ry'Imana turongora mu gusenga. Mugishikizwa nanje Nizigimana Olivier. Uyu munsi rero dufise amajambo y'Imana tugiye guhagarara ko afise intumbero canke ifise teme ivuga ngo menya usaba canke menya uwo usenga. Indwi tumaze iminsi tuganira ku bintu vy'ukwizera, ukwizera kwacu iyo turi mu gihe cy'ugusenga. Rero muri no teme yacu no munsi menya usaba, tugiye guhagarara ku majambo y'Imana ari muri Matayo ibice ndwi dera ku murongo wa ndwi tumanuke dushitse ku murongo wa 11. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokurugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana we yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusavye? N'aya majambo y'Imana tugiye guhagarara kuri munsi twiga kwijambo rivuga kumenya usaba. Menya usaba, menya Imana usenga, menya usenga. Mbega Imana usenga ni Imana ki? Mbega Imana usenga isobanuye iki ku buzima bwawe? N'amajambo Yesu yavuze ariko arigisha abantu gusaba cyangwa gusenga mu buryo bwiza, mu buryo bukwiye. Aravuga ngo usabe uzoronka, urondere usabe uzohabwa, urondere uzoronka, uramutse uzokugururirwa. Ana majambo yakoreshejwe ngo yerekane ukuntu umuntu canke igicapo c'ukuntu umuntu agenda imbere y'Imana asaba, agenda imbere y'Imana afise umutima wo kutarekura, kudahagarika gusaba, ngiye gusaba, ngiye kurondera Imana mpaka ndayibonye, mpaka ndayironse ko ibyo ndayikeneye, ko ndapersevera, nizeye imbabazi zayo, nizeye ubuntu bwayo, ko ndasenga mpaka ndayibonye ko icyo ndayikeneye. Ijambo ry'Imana cy'Imana umurongo wa 10 wacenderwa ngo hari umuntu umwe muri mwebwe umwana we yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusavye? N'ahantu yaciye azana ino illusion kugira ngo yereke abantu uburyo Imana yiteze canke iba ifise umutima wa kivyeyi kugira ngo ihe ivyiza abantu bose baba bariko barayisaba. Ni muri kino kiyago cy'umunsi tugiye kuvuganira kuri zino ngingo zigira kuri 3 ziturongora muri teme no munsi yo kumenya uwo dusaba, kumenya Imana dusenga. Iyo dupfukamye dusenga, iyo dufise imitwaro tukayilista, tukagira liste yayo, tukaba ngo iyi mitwaro njenge kuja imbere y'Imana. Mbega Imana ngiye gusenga ninde? Ni Imana irepresente iki, ndiki kuri yo? Ijambo ry'Imana ku murongo wa 11 ryatweretse ko ryatubwiye ngo none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mwijuru. Ingingo ya mbere no Imana dusaba canke uwo dusaba, uwo dusenga ni Imana Data, ni Papa wacu. Niko
Yesu yavuze ngo so wo mwijuru ntazoshisha guha rwose ibyiza abamusabye. Ukwiye kumenya igiye gusenga, ukwiye kumenya ngo ngiye gusenga nsaba papa wo mwijuru, ngiye gupfukama ndirira papa. Urazi iyo umwana agiye gusenga asaba, umwana agiye gusaba ikintu se agenda afise confiance ati okay konzi papa, umufite mu vyivyo vy'umwana yiyumvira ko papa wiwe atakintu na kimwe adashoboye. Papa ashoboye kubita abantu bose akabanesha, papa afise ubutunzi bwose bw'ivyo, umufite nta kintu mbura kwa papa. Niko mentalite y'umwana mutoya ibimeze. Yesu aratubwira ngo namwe rero iyo mugiye gusaba umenye ko mugiye gusaba so wo mwijuru, so wo mwijuru, so wo mwijuru, so ashoboye byose, so yaremye byose. Iyo ugiye gusenga ufise iyo mentalite uratekana ngo ngiye gusaba Imana data ni papa ngiye gusaba. Ugira mentalite nk'iyo mwana muto ngo papa ngiye gusaba rero ashoboye byose, nta kintu na kimwe nzikinanira papa, nta kintu na kimwe nzikinanira papa. Ngiye kumusaba ikintu arakimpa, kandi si ico gusa ahubwo niyo sugijwe n'abantu bariko barampama cyane ashaka kungwanya, kagenda kwa papa nkamubwira papa nzi ko afise ubushobozi bwo kubanesha. Nako tugere mentalite nk'iyo umwana mutoya uko abona se, tubye ngo tugiye gusaba bwa mbere, tugiye gusaba data, tugiye gusaba papa ashoboye byose. Iyo ndi mu ntambara nkagenda kumubwira ashoboye kungwanirira akanesha abansi banje bose, kandi niko biri. Dufise Imana rero, dufise Imana data niyo papa. Tumenye ngo iyo tugiye gusenga tugiye kubwira Imana data, tugiye kubwira Imana ivyo Yesu avuze ngo namwe muca gusaba so mwijuru ntiyobaha umutsi, ntiyobaha ibuye mwasavye umutsima, cengo bahinzoka mwasavye ifi, habwo arushiriza guha ivyiza, ingabire nziza, inyishu nziza abantu bamusavye. Icya kabiri turasoma amajambo y'Imana ari muri Yeremiya, kugira ngo turabe ikintu cya kabiri. Yeremiya ibice kimwe ku murongo wa 4 no kugera kwa 5. Jambo ry'Imana avuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho urinza ko riti ntarakubumbira mu nda nenda kuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Ni ijambo ry'Imana riza kuturongora ku ngingo ya kabiri ivuga ngo ni uwakumenye utarabaho, usaba ni uwakumenye utarabaho. Ingingo ya mbere twabonye ngo usaba ni so, ni papa wawe, ni so wo mwijuru. Ingingo ya kabiri iza kuturongora mu kutwereka yuko uwo dusenga dusaba ni uwatumenye tutarabaho. Imana usenga, Imana utakambira yakumenye utarabaho. So kumenya gutarabaho yaremye ibintu byose en avance, kuko hano Yeremiya Yesu Imana yakimubwira ngo utumva ukiri mu nda kwa mama wawe isi itarakumenye, itarahishurirwa uzoba, abakirizi batarakwakira ngo babone ukusa, jewe nari ndakuzi, nari narakorobanuye, nari naragutoranije, nari naragutoranije kuzoba umuvugishwa nanje tutarabaho, isi itaratumenya. Imana ibituzi, si kutumenya gusa, iba yarashizeho nico tuzoba, iba yaratoranije nico tuzoba. Turi mu nda tuza kuvuka, tuje kubw'umugambi kanaka, tuje Imana ituzi. Isi ishaka kuvuga ngo haje umuntu mushasha, ariko Imana ivuga ngo uyu aje ivyiwe vyararimwe, aje gushitsa ubugombe bwanje. Rero ni iki kintu cya kabiri kiturongora mu kumenya yuko Imana dusenga, Imana dusaba yatumenye tutaraba. Ibi nabyo biraturemesha umutima. Nibaza ko igihe Yeremiya ahabwa irishurirwa n'Imana yaciye arema, canke mu mirongo ikurikira byarabwe gutahura, ariko nibaza ko muri marshe ziwe n'Imana igihe ahura n'ibintu bikomeye muri parcours yiwe, ahagira okay ko ariyo yampamagaye, ko yamenye ntaraba, kwibintu byabimenya. Hariho akantu kaza kakaremesha umutima ngo iyi Mana rero yamenye ntarabaho, iyi Mana yamenye ibyo nzokora ntarabaho, nibi bimpanze.
ibifisemwo ububasha, ibifiseko ububasha, ibifiseko ububasha. Ico naco cyo kumenya ko Imana usaba yakumenye utarabaho, biraguha security, biraguha ukwizera ngo ngiye gusenga Imana atari ishitsi kuri jewe, atari ishitsi ni hari jambo vango umushitsi Imana isanzwe izi situation isanzwe yarandobane ko ibitweka umugambi wayo muremure kandi katweka n'urukundo ibidufiseko. Imana ifiseko umugambi muremure, Imana idashaka kunanirwa, Imana idashaka kubona ntariko ndatera nje imbere cyane cyane byamagariye mu byo tubamwe mu za misi yose bigenda biturongora gukora ivyaduhamagariye. Nicyo kinja kabiri, kumenya Imana usenga ko ari Imana yakumenye utarabaho. Kinja gatatu rero cyanyuma tugisanga muri Yeremiya 2:9 ku murongo wa 11. Yeremiya 2:9 ku murongo wa 11 n'amajambo y'Imana nayo aja gusozera iki kiganiro cy'uyu munsi. Kuko nzi ivyumviro mbiyumvira ko nje warambivuze ko ari ivyumviro by'amahoro atari ivy'ivyaha, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo miherezo ryanyu. Amen. Yeremiya 2:9 ku murongo wa 11 no dusanze aya majambo aturongora muri kinjatu tuvuga ngo Imana dusaba iwo usaba ugiye kumenya ko ari ugufise ko ivyumviro vy'ivyiza. Narakunze ukuntu nasomye amajambo bango ivyumviro Imana twiyumvira ko projet Imana dufise ko narigiye kibona ndakora mariage ico gihe nari frustré kabisa, nari frustré njara mwene dataraho tukadutene programme gusengera hamwe turabiri rero turasenga iri jambo riraza ndumva ndaremye Imana confete okay wait Imana ndiko ndasenga, Imana ko ndasaba ifise kivyumviro by'ibyiza yateguye projet z'ivyiza, yateguye projet z'amahoro, yateguye projet z'umunezero, yateguye yateguye projet zifite ivyiza. Sindi kubyo bwagiturumbuka, ahubwo ndiho Imana yateguye ifise Imana nje kuririra, ifise ivyumviro by'ivyiza, ifise ivyumviro by'amahoro, ifise ko inyumvira ko amahoro. Itagiye nari trouble, nari ko ndangaza umutima mbigenza gute, ndabikora gute. Hari icyo jambo ryose rinde mu mahoro, rinde mu ivyizigiro, ndarema mu mutima. Rero niri jambo ry'Imana zigira ngo Imana dusenga dukwiye kumenya yuko ari Imana idufise ko ivyumviro vy'ivyiza. Imana usenga ukwiye kumenya yuko ari Imana igufise ko ivyumviro vy'ivyiza. Imana usenga ukwiye kumenya ukarema ngo ni Imana ifise ko ivyumviro vy'ivyiza, ivyumviro vy'amahoro. So gusa ivyumviro vy'amahoro atari vy'umunsi, ahubwo no mu iherezo ryanje yararimenye, yarimenyekana, yaragiye no mu iherezo ryanje itegura muri parcours yanje yose nzoba kwisi, itegura ibintu vy'ivyiza, itegura iby'amahoro, itegura ibintu by'umunezero. Hari jambo Paulo avuga ngo kuba ko n'Imana byose fatiriza hamwe kubazanira ivyiza. Niho gutara ko iri jambo Paulo yarivuze ngo yarahishuriwe nawe avuga ngo mu Mana nubwo ndiko ndaca muri yako nzi neza ko Imana yaje inyumvira kivyiza, ibi ndiko ndaca munsi imeze nk'ibigumye biriko bitegura ivyiza. N'ibintu rero ukwiye kumenya mbere y'usenga. Icyambere twavuze ni ukumenya ko Imana usenga ari so mu ijuru, papa wawe. Cyakabiri ko ukwiye kumenya ko Imana usenga yakumenye utarabaho, yamenye parcours yawe ibyo kuraca mwe museme itarabaho, ibyo navyo bikuza mu rukwizera ukarema y'usenga. Cyakatatu ukwiye kumenya ko Imana isenga igufise ko ivyumviro vy'ivyiza, ivyumviro by'amahoro, subu gusa no kugera mu iherezo ryawe. Tugiye gusenga Imana rero, ariko ni byiza ko iyo usenga umenya ibi kugira ngo uhagarare mu kwizera kwicuri mu Mana. Bango ndi mwana w'Imana, ngiye gusenga ndi nk'umwana w'Imana, ngiye gusenga ntekanye, nzi ko ngiye gusaba papa,
ngiye gusenga ntekanye, ndiko ngiye gusaba uwamenye ntarabaho, uwamenye vyanje isi itarabimenya, uwamenye amazina yanje isi itarayamenya, uwamenye ico nzoba uko nzovuka meze isi itarabimenya, niwe ngiye gusaba. Wamenye ntarimenya, ni haleluya. Ivyo bintu biraremesha, ivyo bintu birubaka ivyizigi. Icya ngiye gusenga nsaba umuntu asanzwe amfise ivyumviro vy'amahoro, atanezejwe no kubona ndi muri iyo situation, bitamuhimbaye no kubona ndi muri ko ndaca muri ibi. Imana ngiye gusenga, Imana inezezwa no kubona ndi mu bintu vy'amahoro, ibintu vyiza, ibintu vy'umunezero, niyo ngiye gusenga. Ibi birazamura ukwizera, uko umuntu agashikama akaruhuka mu mutima iyo abarushijwe n'ibitandukanye by'imitwaro abayikoreye, akagira ukuruhuka mu mutima. Ni ibintu mwono wumvishijana cy'uyu munsi ukwiye kumenya, ukwiye kubana navyo, ukwiye gutahura iyo usenga. Tugiye gufata kandi dusenge kugira ngo tube en sécurité mu kumenya bino bintu ko Satani iyo dufise ibibazo aprofita situation yo kutunyuganza, akanyuganza identite yacu. Korazi iyo anyuganje identite yacu abanyuganjije ubuzima bwacu bwose. Mwike kuri Eva yanyuganjije identite yiwe, yamuyobeje icari, yagiye yica relation yiwe n'Imana, yitiza amajambo avuguruza ic'Imana yabiye Eva. Rero Satani yatwataka ico turi mu Mana, kuko arazi ko niya contredisa canke niyagira indoctrinate like ico turi mu Mana atagihundura ukundi, twebwe turazimira. So no kuzimira gusa, tubaho ubuzima buri confusé, tubaho muri confusion. Iyo dusenga ntitumenya aho duhera naho duhereza, dusenga amasengesho atagira sense kuko ntituba tuzi, ntituba tuduteye ico turi mu Mana. Ariko iyo tumenye ico turi mu Mana, iyo tumenye ico turepresent imbere y'Imana, ico tumenye ivyumvira Imana itwiyumvirako, iyo tumenye ako Imana yaturemye ikadushiraho idufise ku mugambi kanaka, ivyo biraturemesha, bikaduha kuvuga ngo Imana dusenga ni papa, Imana dusenga imfise ivyumviro vy'amahoro, ivyumviro vy'ivyiza. Imana nsenga yamenye ntarabaho, yamenye n'isi itaramenya, yamenye n'isi yamishuru, yakreye ivyanje, yashizeho ivyanje n'isi itaramenya. Ivyo biraremesha, uko kwizera kugaturongora gusenga isengesho rifise sens, rifise intumbero nzima, rifise kwagushikama. Tuye gusenga rero mu mwanya dusigaje mutoya, kugira ngo mpemera tsindagira amajambo mu bugingo bwacu, n'amajambo twiga ashobora kuturongora gusenga. Ubwo nkurikiye n'amajambo ashobora kukurongora gusenga, bigatuma usenga mu buryo bwiza, bigatuma usenga uzicuri. Nisengana nanje n'ikiganiro kihamagarira umuntu gusenga, ariko ni byiza ko dusenga tuzi uko dusenga, ni byiza ko dusenga mu buryo bwiza, ni byiza ko dusenga mu nzira nziza. Rero tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga kugira ngo mpema tsindagira amajambo muri twebwe atane irindi shuri gwari kuze mu ashingiye kuri amajambo, kugira ngo tumenye neza mu buryo bwagutse Imana dusenga iyo ariyo. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye umuntu wese mfise amajambo, ndasengeye umuntu wese ateze amatwi ino nyigisho ino munsi, ndasenze kugira ngo mpemu yera akorere igikorwa muri we cyo kumutahuza cane, cyo kumutahuza birenze ahangejeje, cyo kumutahuza birenze ako yahora atahora gusenga. Noneho amushurire cyari muri wewe, amushurire ububasha, uburenganzira, amushurire ivy'imbere mufise ko, amushurire amajambo cyo buri profond bwimbitse cyane, kugira ngo umuntu asenge ahagaze mu cari mu Mana, umuntu asenge azi ivyumvira Imana imwiyumvira ko, umuntu asenge asaba ariko azi neza ko Imana asaba ari Imana yamuremye, yamumenye
ataraba kw'isi isi itaramumenya yamumenye ibyibazo ufise yatarabigiramo yari imana izi itazocamwa ari imana izi itazohura navyo ivyo bintu bibone menshi bizamura ukwizera kwiwe mw'izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo muhemwera akore igikorwa co gutahuza cane uyu muntu amajambo ni mw'izina rya Yesu Kristo nsenzemwo amen. Ndagushimiye we wanyumvirije Imana igomwigisha dusaba ku munsi w'ejo tuganira ibindi turongora gusenga mw'izina rya Yesu.